bategura kudeta byategurirwa mu nzu iwe ndabifitiye ibyemezo hariho abantu bahaye baragwa mu ruzi bagwita ngo ni ejo ruzokumira ata muntu arukuramo intambara burya basanga nzikunda ubyumve Dagwe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye nshuti munywanyi kuri wowe wumviriza ibiganiro vyacu dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Aka kanya tukaba tugarutse ngo tubashitse amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira nga mu gihugu cacu c'u Burundi na amakuru avugwa mu bisata bitandukanye vy'igihugu, igisata ca politiki, umutekano n'agateka kazira muntu. Ndabahaye ikaze kuri mwese mwumviriza ibiganiro vyacu muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Reka ndagwaye kaze nshuti munywanyi wacu kuri uriko wumviriza ibiganiro vyacu herereye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi kuri rigenekerezo tukatugarutseho tugushitse amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira ngaha mu gihugu c'u Burundi. Na amakuru mwatorejwe n'umugabo wamenyesha amakuru umuhinga akorera mu karere k'ibiyaga binini n'abandi bakorera mu gihugu cacu c'u Burundi. Reka ndagukengurukire cyane nshuti munywanyi kuri we wahejeje gupyonda ijambo sabone kuba atarabikora akandiko karyo ndagusaba munuke musi iyi video urabanditse ijambo sabone upyondeko uracurabona ari akazi ugenda nyene upyondeko tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Nizere kumerewe neza kuri wowe uriko wumviriza ibiganiro vyacu. Ndabaye kazo mwidonido ry'amakuru twabateguriye ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Murazi vyavuzwe mu Kirundo vyose turabigaruka ku makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Igitero kaminuza ku kirimba c'umukuru w'igihugu nyene icubahiro Major Evariste Ndayishimiye kuri ubu ngubu akaba ahejeje guhunga, biriko mu nyuma z'uko umukuru w'igihugu kuri ubu ngubu ahejeje gutanguza ikirimba gishasha ku mutumba w'Igera muri komine n'intara ya Kirundo, bikaba cabanje guhezagirwa na Musenyeri wa Diocese Muyinga Jokimu. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro Major Evariste Ndayishimiye yamenyesheje ko amafaranga yacubatse arayugarujwe muri wa mugambi wo guhasha bakabuko, akipfuza nanone ko mu ntara zose ho kubakwa. Ivyo vyose turabigaruka ko muri aya makuru yacu. Ivy'abanyagihugu twanyegejwe vyose twabikoranije turabibashitsa ko muri aya makuru yacu dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Reka ndagukengurukire cyane nshuti munywanyi kuri wowe wahejeje gupyonda ijambo sabone kuba atarabikora kaniko karyo ndagusaba munuke musi iyi video urabanditse ijambo sabone upyondeko uracurabona ari akazogera no nyene upyondeko tuje turabana amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu. Andi makuru ariko aravugwa mu gihugu c'u Burundi, umukuru w'igihugu nyene icubahiro Major Evariste Ndayishimiye ajeje kubogozwa. Ivyo vyose turabigaruka ko muri aya makuru yacu. General Prime Niyongabo yoba yafashe ingingo ikomeye cane, yasavye inama giturumbuka mu bagenerali bakomakomeye. None ubu ngubu inkoho ziteye ubwoba ku kirimba c'umukuru w'igihugu nyene icubahiro Major Evariste Ndayishimiye nk'uko muriko murumviriza n'abandi begereye Igitega muriko muraraba amasanamu ateye ubwoba ariko yibonekeza ku buhinga ngurukana bumenyi butandukanye. Ariko nanone amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira iravuga ko n'umugwi mushasha naho woba wibonekeje muri uyu mugambi. Amakuru akomeye cyane dukura kuba mu micungararo y'ikibera aratubwira ko hatanguye kumvikana urwamo rw'inkoho, aho bivugwa ko igisoda coba kiriko kiratana mu mitwe n'umurwi mushasha witwa L'Armée Révolutionnaire du Burundi. Uwo murwi ukaba washejeje gushira ahagaragara itangazo wasohoye ko ibintu bihejeje gukomera cyane, abona ukaba warahiriye kurengwa ko uzorwana gushika ufashe ubutegetsi n'intwaro y'umukuru w'igihugu nyene icubahiro Major Evariste Ndayishimiye. Biriko mu nyuma z'uko bivugwa ko ibihangange bitandukanye mu gihugu c'u Burundi vyoba biri muri uwo mugwi wibonekeje muri iryo shambi. Ivyo bibaye kandi nyuma yaho mwarumvirije ko kwigenekerezo rya
mbere mu myonyo umwaka w'2023 umukuru w'igihugu murazi iyo yari yagiriye urugendo vyose vyamushikiye. Reka turagaruka tubibashitsa ko muri aya makuru yacu. Ivyo bibaye kandi nyuma yaho hari amakuru yari amaze igihe havugwa ko hari abajenerali batorotse igisoda, aho vyikekwa ko ari bo baba barashinze uwo murwi. Hakaba hari n'andi makuru akomeye dufise ko hoba hari abategetsi bikitse mu kiza bagafata ingingo ruhasha yo gutera uyo murwi. Abamenyesha amakuru bacu n'abene igihugu nk'uko babandanya mu kubishira ahagaragara, biravugwa ko hari abavyeyi begereye ngaho bariko bararungikayo abana babo, none ibintu vyoba bihejeje gukomera cane mu gihugu c'u Burundi. Ivyo navyo turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu ahejeje kudushikira. Igihugu c'u Burundi coba kigiye gusambuka. Ubutegetsi bw'umukuru w'igihugu nyaricubahiro Major Evariste Ndayishimiye, nuwuhe mugambi General Prime Niyongabo yoba afise ku butegetsi, canke yoba ariko arabandanya mu kugarukana umudendezo, canke vyoba ashaka gutera kudeta nk'uko vyibonekeje umukuru w'igihugu nyaricubahiro Major Evariste Ndayishimiye atari ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho yarahejeje indwi zibiri mu makungu. Mwarumvirije ko umukuru w'igihugu nyaricubahiro Major Evariste Ndayishimiye n'umutambukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye bahejeje gufata ingingo zikomakomeye cane mu kwibonekeza mu ngendo. Vyarumvikanye ko amahera y'igihugu kuri ubu ngubu ageze aho umwansi ashaka, nyuma yuko bivugwa na bamwe mu begereye ubutegetsi. Mwarumvirije abatambukanyi baba bariko barakora ku kibuga c'indege mu gihugu c'u Burundi babandanya mu kwidoga ku bijanye n'ingene batumirwamo mu kwakira umwamikazi w'u Burundi Angeline Ndayishimiye. Vyose bikaba bihejeje gushika mu gihugu c'u Burundi. N'amakuru mabi cane adushikiye aka kanya. Biravugwa ko umukuru w'igihugu nyaricubahiro Major Evariste Ndayishimiye yoba yahunze, biriko mu nyuma z'uko atazosubira ku kirimba ciwe nk'uko vyashikirijwe. Mwarumvirije ko umukuru w'igihugu yanse gukorera aho umuhisi Petero Nkurunziza yahora akorera, amagaca ararungikwa i Gitega. None kuri ubu ngubu yoba yimuke muri komine n'intara ya Kirundo. Bikaba ari ibintu bikomeye cane mu gihugu c'u Burundi. Amakuru muba mwaragiye munyegezwa ngaha kuri Burundi News TV turayegeranya tukayabashitsa ko mu biganiro vya misi yose ido nido, nk'uko twariko turibonekeza ahariko harabera amanama akomeye cane muri iyi komine, aho umukuru w'igihugu nyaricubahiro Major Evariste Ndayishimiye yari yifatikanije ari kumwe n'umutambukanyi wiwe cegera c'umukuru w'igihugu, umushikiranganje wa mbere na bamwe mu bashikiranganje. Yifatikanije kuri uyu w'Imana uheze n'abakristu bo kuri paruwase Kanyinya mu Kirundo mu gisabisho co kuri uyu w'Imana. Mw'ijambo yashikirije imbere y'inkuko ya misa yamenyesheje ko yari yahejeje kwifatanya n'abakristu gukengurukira cane Imana ku vyiza ikorera abarundi. Aho yagize ati Uburundi bwaraciye mu magume no mu ndyane, ariko ubu bakaba babanye neza. Yabwiye abanyakirundo ko bakwiye gushimira Imana kuba ibaha akavura kuko atariko vyamye, kuko iyo ntara yamye ivurwamo izuba ryinshi cane. Yabasavye kandi ko bobera intangarugero canke akarorero abandi banyagihugu b'intazi, bikavugwa ko bigombwa gufutwa kandi bikajugunywa, biriko mu nyuma z'uko no kuja mu bapfumu guhera ubu bibujijwe, nk'uko umukuru w'igihugu nyaricubahiro Major Evariste Ndayishimiye yabishikirije muri iryo shengero. Bikaba bivugwa ko ivyo vyose birashobora gutera umuvumo igihugu c'u Burundi. Abandanya kandi agira
ati amenyesha ko ubuyobozi canke uburongozi bw'igihugu bwasanze abamenyesha ko babaye ababanyi. Yasavye abakozi b'inama kubandanya gusabira igihugu n'indongozi, biriko mu nyuma z'uko yanasavye abakristo kugamburukira indongozi bongere baje ku bikorwa bivanye. Biriko mu nyuma z'uko amayandi makuru akomeye cane ahejeje kudushikira, biravugwa ko reka amakuru yacu tuyerekeze mu gihugu c'u Rwanda. Ayo yose nayo turaza kuyagaruka ko mw'idonido ry'amakuru twabateguriye. Umunyafrika wese arashobora kujayo ataviza. Ni mu nama mpuzamakungu igira 23 y'ubukerarugendo i Kigali. Umukuru w'igihugu c'u Rwanda Perezida Paul Kagame yarafashe ingingo y'amateka, birahagaritswe gusaba viza ku munyafrika wese yipfuza kuja mu Rwanda. Ubw'amasoko yacu, u Rwanda rwafashe ingingo yo kureka ubwigenge bwo gutembera muri Afurika. Umunyafrika wese ategerezwa yipfuza kuja mu Rwanda arashobora gufata indege igihe cose abishatse kandi ataco azoriha mu gihugu cacu, niko Paul Kagame yatangaje. Ivyo vyose Uburundi bwari bwaserukiwe n'icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza. Muri iyo nama yashikirijemwo ivyo vyose, intumbero nyamukuru ni ugutera intege abantu batembera n'abakora urudandazwa muri Afurika, niko umukuru w'igihugu c'u Rwanda yashikirije. Kandi ni navyo yongeye ko Paul Kagame yashize imbere ubutunzi bwa Afurika nk'ubworatwa ku ba mukerarugendo, agatomora ko ibice 60% y'abagendera Afurika baturuka hanze yayo. Kubw'umurwi wa ONU uraba ubutunzi muri Afurika, kubwiwe abanyafrika nibo bazoza nk'aba mukerarugendo ku isi yose. Ni mu gihe iyo ngingo yoja mu ngiro, u Rwanda kizoba kibaye igihugu ca kane gikuyeho viza mu banyafrika, inyuma y'uko Gambia, Benin na Syria. Muri uwo mugambi muhashasha wo gutangura gukurako viza, kubw'amakuru yo mu muryango wa Afurika ubuseruko, iyo ngingo iri mu rukurikirane rw'umugambi w'akarere, kuko umukuru w'igihugu William Ruto wa Kenya yaramaze gutangaza intumbero yiwe yo kwemereza abanyafurika bose kuja muri Kenya ataviza mu mpera z'uyu mwaka. Ariko ku ruhande rw'u Rwanda ntiharamenyeshwa amatariki yo gushirako iyo ngingo mukono, ariko ntibizoteba kuko umukuru w'ico gihugu yamenyesheje ko intambuko zose zo kuyishira mu ngiro zisa n'izaheze. Biriko mu nyuma z'uko Paul Kagame yaranifuje kandi ko gushirako isoko rusangi y'akarere mu vyo kwiyunguruza mu kirere mu ntumbero yo korosha ingendo hagati muri Afurika. Kubwa Paul Kagame, igihugu ciwe gitegerezwa gufata ingingo ziheteka igihugu citwa camenyekanye nk'icakorewemwo ihonyabwoko ry'abatutsi mu mwaka w'1994. Twararahiriye tutuzoreka ngo kahise tugumeko. Ivyo bisigura ko dutegerezwa kubaka igihugu abanyarwanda bose bategerezwa kubaho mu mahoro no mu bwisanzure. U Rwanda ho bose bategerezwa kuja. Twarabahaye nanone mu bisumba biriya, niko yatangaje. Mu Rwanda ni naho hatangajwe zone ijanye no guhanahana ibidandazwa mu buryo bwisanzuye ku mugabane wa Afurika mu mwaka w'2018. Kubwa Paul Kagame, ugusaba za viza n'intambamyi ikomeye cane ituma uwo mugambi utagenda neza. Igipolisi kijejwe kuraba abinjira n'abasohoka mu gihugu c'u Rwanda kivuga ko iyo ngingo izohubanganya umutekano, kuko ibikorwa vyo gusuzuma bizobandanya mbere ko bizokongerezwa umurindi ntumbero yo kwirinda abinjira bidaciye mu mategeko canke inkozi z'ikibi z'ubwoko bwose, nk'uko bishikirizwa kubw'amasoko yacu. Amakuru akomeye cane ahejeje kudushikira mu gihugu c'u Burundi, iravugwa ko ibintu bihejeje gukomera cane biriko mu nyuma
nyuma z'uko abakozi bajejwe abinjira n'abasohoka igihugu ca Zambia baratanguye isekeza ryo gutanga impapuro zitatu zikenewe kugira ngo batembere atankomanzi. Biriko mu nyuma z'uko impunzi zirashima zigasaba uruhusha rwo gusohoka inkambi ari rwo nyene rwonenekaye, kandi bigaragara ko urwo ruhusha rwokenerwa kugira ngo umuntu atere imbere atankomanzi, nk'uko bishikirizwa na zimwe mu mpunzi z'abarundi zavuye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Inkambi ya Mahama muri Zambia impunzi ziratamba, kandi nk'uko bavuga ko amasengesho yoba yishuwe n'abarongoye igisata c'abinjira n'abasohoka igihugu, bikavugwa ko hatanguye gutangwa impapuro ziranga impunzi n'abasaba ubuhungiro muri ico gihugu. Urupapuro rwemeza ko impunzi ikarata y'umuhondo ishobora kandi gukora n'ikarata yo kwivuriza ko hamwe n'uruhusha rwo gusohoka ikambi nk'uko bavyifuza. Ingorane nuko kugira ngo usohoke uje gukora urudandazwa nk'akarorero mu bisagara utegerezwa kuba ufise izo mpapuro zose uko ari zitatu. Turabona ko bica bigorana, tukabona ko urupapuro rumwe rwo nyene nk'akarorero uruhusha rwo gusohoka ikambi rwari kuba rukwiye kuba urwo kuko atawushobora kuturonka atari impunzi, kandi rurimwo ivyankenerwa vyose. Niko impunzi zisaba abaziserukira muri ico gihugu nyene, ariko kubwo abarongoye igisata kijejwe abinjira n'abasohoka mu gihugu nta kwiyorohereza ubuzima, kuko urupapuro rwose rurafise ico rwisangije n'igikorwa carwo. Abakozi b'igisata kijejwe abinjira n'abasohoka immigration bariyamiriza ivyo gusohoka atampusha mu mpunzi bisabwa ko kuguma mu makambi nk'uko babishikirijwe n'abo bajejwe gucungera umutekano. Ayandi makuru twababwiye mu mfunyofunyo, twababwiye ko General Prime Niyongabo ahejeje gufata ingingo ikomeye cane yo gutangura gutembagaza umukuru w'igihugu nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye. Kuri ubu ngubu bari mu mazi abera, biri ku nyuma z'uko hari umutegetsi ariko arasukamo mabisi. Biravugwa ko Reveriyano Ndikuri y'umukuru w'umugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD nawe ari muri uwo mugambi nyene. Mwarumvirije ko yagirije umukuru w'igihugu ibitandukanye kubakoresha amahera y'igihugu. Mwarumvirije ko nawe yo bari mu bagumutsi mu gihugu c'u Burundi, ariko abamenyesha amakuru bacu bariko barabandanya mu gukora ivyerekeranye n'izo dosiye zose ziba ziriko ziribonekeza mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Bariko baratugirira amatohoza. Umugwi mushasha waba watangaje itangazo riteye ubwoba ku bijanye no gukurako ubutegetsi bw'umukuru w'igihugu nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye. Biri ku nyuma z'uko yafashe ingingo ikomeye cane giturumbuka yo kuvuga ko ikirimba gishasha coba giherereye mu Kirundo nk'uko twabibashikirije mu mfunyofunyo. Bikavugwa na bamwe mu bavuga rumwe n'ubutegetsi, bavuga ko ivyo vyose ububeshi bwatanguye hari amakuru mwanyigijwe ko ibinjira n'abasohoka mu gihugu c'u Burundi baba bahejeje kwiyongereza. Biriko mu nyuma z'uko humvikanye ko hari ibigwanisho bitandukanye vyoba biriko biribonekeza mw'ishamba ry'icimeza mu kibira. Abasirikare b'u Burundi bo bahejeje gupfa. Biriko mu nyuma z'uko bajanywe muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo kumvo zo kugarukana amahoro. None abenegihugu bariko baratera akamo ku bijanye n'ingene abo basirikare borungikwamo. Umukuru w'igisoda atatanze itegeko nk'uko vyibonekeje ko ari ibiganiro vyagiranywe hagati y'abakuru b'ibihugu bombi. None amakuru akomeye cane ahejeje kudushikira, General Prime Niyongabo yoba yafashe ingingo ruhasha yo gutembagaza, ariko nanone vyose ariko aratangaza ko hoba hari amasezerano ashaka kugirana n'umukuru w'igihugu. Kuri ubu turiko turabandanya mu gukora amatoza ku vyerekeranye n'izi dosiye. Umukuru w'umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD yoba nawe ajeje kuja muri uwo mugambi ruhasha wo gutembagaza umukuru
umukuru w'igihugu canke vyoba biri bumere bite mugabe ibintu vyose birahejeje gukomera cane gusa bamenyesha amakuru bacu bariko baratugirira amatoza kuvyerekeranye n'ibi biriko biribonekeza mu gihugu c'u Burundi turaza kugaruka tuyabashitsa ko yose ido nido ndabaye ikaze kandi ndabakengurukire cane tutibanywanyi kuri mu mwajeje gupyonda ijambo sabone iyi ni Burundi News TV.